Ijambo ngomba ko tuvugana ko kuri no mugoroba ni ijambo riri mu bicete ca kabiri Pawulo yandikiye abikorinto igice ca 4 umurongo w'indwi. Haleluya. Murahironderera je ndavuga inkuru yaho uhora kurungikira ijambo ryiwe. Ngoma ndababwire nijoro twavuganye na Regis ndamubaza umbwire programme ingene imeze. Acasubiza saa 5:26 z'ijoro arambwira ngo ubu niho duhejeje inama. Ngoma ndababwire itiro mwaraye Imana iri bukiza umuntu ngaha, Imana iri buzure n'ivyapfuye nkuko mwariko murabivuga, Imana iri buhindure icerekezo c'umuntu cyariko kijana iyindi nzira. Wizere urabona ubwiza bw'Imana. Ya la puissance dans la parole. Mubize ndabwira hari umuntu wa murabo kamubwira uti mbeko twenguko ivyo vyinyo nukuri kose akaca hindura inshuro yatwenga ku munsi yatwenga 20 agasigara twenga 2. Impact de la parole, ubushobozi bw'ijambo. Hari n'ushaka kubwira uti yo mbego twinyo twiza nashikaho baganda kubera impact la puissance de la parole. Iri jambo rero rifise ubasha ribihundire ubugingo bw'umuntu. Imana ishimwe. Haleluya. Aha rero muraja kuhironderera naho ikindi ndahanja kubasomera umurongo wa 16 kuri ico gice nyene haravuga ngo naho umuntu wacu wo kurukoba ariko arabora umuntu wacu w'imbere agumagirwa mushasha ku munsi ku munsi. Oh haleluya. Aguma agirwa mushasha ku munsi ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana turagushimiye ijambo ryawe, turagushimiye ko ari wenye n'ububasha, turagushimiye iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera, iyo vyanse birankika, kandi iyo bikunze biraba. Tuguhaye kaze ngo ucure hindure our mind, ivyo twiyumvira ibigomba guhinduka vyose ubihindure naho twaba tudashaka ko bihinduka, kandi ivyo ugomba kubaka uvyubake naho twaba tudashaka kuvyubaka. Ishaka ryawe ribe muri kino kibanza mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen. Haleluya. Haleluya. Kuri no musi rero ico turiko turavugana icivugo muri publicité mwagiye mugira aravuga ngo Kristo muritwebwe, Kristo muri wewe. Bibiri kiravuga ngo dufise ubwo butunzi muri zino nzavya zibumba. Ndabaha akarorero gato umwe. Ubutunzi bwo muri nosi abantu barabukeneye kandi natwe turabukeneye kuko ibi byose si Haleluya zabizanye n'amafaranga size gantuze. Ibi byavuye hanze kuri Haleluya gusa n'amafaranga. Amafaranga urayakeneye, Imana yaguhe mugabe iguha yushobora kusporta, ayatakenewe ntiyaguhe. Haleluya. Haleluya. Mwe murabona abajene dufise nkuba Imana yobahereza amafaranga bashaka 2024 nta numwe ko yoba kiri célibataire. Urazi ingorane dufise z'abari mariye bari ngaha bangana gute? Imana iracabakeneye mukira abaseribateri kuko muri mariye icibabura. Okay. Imana ishimwe. Ubu butunzi rero turabukeneye, amafaranga, ifeza n'izahabu. Aya mafaranga rero abantu barafise aho bayabika. Bayabika mu mabanke, abandi bayabika mu mikuza, abandi bayabika ku myeko, abandi bayabika bamwe bayicayeko. Aha. Abandi bayakuye ino ubu bayegereje ku mutima. Agiye mu isoko arenganye aca yumviriza ko bene data bayagabanije, cagenda arumviriza. Haleluya. Aya mafaranga arakenewe gaye, murakeneye. Amahera turayakeneye no muri banki ariyo arabikwayo. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Urayakeneye. Nababwiye umudamu umwe umugabo we yariko aramutoteza agira mwirukane, munyuma yumva telefone irasonye acashira muri haut-parleur bariko baravugana, hari izigi usanga iri muri haut-parleur ntibabimenye. Yumva se waramubwiye ati ya parcelle wari usangira musaza we nayigurishije miliyoni 6. Ati nagoma ndakurungikire 3. Umugabo we yari yamaze kumubwira ati tekera utahe. Umugore acaramubwira ati mbe wabwiye ngo ntekere? Atego. Ati kugira ngiriki? Kugira nje kuzi kumesera. Amafaranga ahindura ivyo abantu bariko barakuvugako. Amafaranga ahindura izina abantu baguhamagara. Amafaranga ahindura aho abantu bakwicarika. Amafaranga atuma haba protocol itahori haba. Bene data amafaranga atanzwe n'Imana canke uburyo navyo birakabaho.
ari gihe ayashira abandi bashira muri konte ku mabanke, umwe yaciye ngo mva muri ya ntara bayakunda nawe urayakunda, asanga kuri gishe automatique batonze ari beshi, arayatora abana bose baratonze, aca yinjira abwira deje ati mu bisanzwe amafaranga nje sinaje kuyagaba, abantu batonze bose baje kuyatwara. Yarazi ngo batonze bose baje gutora yiwe, kumva umwe wese yatoragwiwe kuko ni kesiyo ya kode. Nagomba ndakubwire namenya kode yawe uwo razoguha umugabane wawe. Numenya kode yawe uzorotiraho abandi babuririye. Numenya kode yawe uzonezerwa kandi abandi batariko baratwenga. Bamara babwira no mugoroba hari icyo Imana igomba gukora. Mana ishimwe. Hanyuma ngo dufise ubwo butunzi muri zino nzavya ziki. Mvuye mu mafaranga ngo batuvugana ubwo butunzi rero butari muri banki. Ni Yesu Kristo umwagazi w'intama w'Imana. Oh hallelujah! Ni Yesu umwagazi w'intama w'Imana. Nibwo butunzi dufise. Kristo muri twebwe. Sami munzanire ka kantu. Ngomba ngerageze gusiganwa n'umwanya. Mumbabarire ninkoresha umwanya nyaruka. Uranyumviririza kuko hageze. Iki nigiki nawe batabikora muranyumva nigiki izina ni okay itapi Imana yake sinashamenya neza ikizanye hariho abarepfo benshi baranyumva reka ntacyo reka nimwakubura byakunda ndumva bikorokeyemo. Iri niki niki yakoze aha harimo iki harimo iki aha harimo iki numva kinacegera nigiki vuga cyane ntacyo niki. Oh haleluya. Iri ni voka ariko indani hari iki ivoka ngo bana babwire umuntu wese acika bivanye n'icyaku. Iyo ugiye kugura ivoka ugura iki cyangwa ugura iki? Okay, Imana ibahezagire, abamizisiye barabikoze neza. Imbere yuko ndariho urirya ngomba tubanze tureke gatoya. Iki ni giki iki ni giki muri cyo harimo iki nyarucyane munyaruse dusiganwe n'umwanya bampaye harimo iki banza muri kemwe abandi harimo iki harimo iki ngo harimo imizi n'ukuri kose harimo iki ganuza harimo iki. Oh haleluya haleluya. Ngomba ndababwira ngo dufise ubutunzi bukomeye muri zino nzavya zibumba. Izavya zibumba ngiri mwaribonye iri urihaye garanti y'imisi myinshi, ni imisi 3 yo kurivundika n'umwanya mutoya wo kurirya. Nivyo reka nsabe Sami amfashe ankatire ritoya ukate duto kuko barishaka ari benshi. Umuntu afite akayabaga nyaruka agava muhereze. Ntugire isoni na Yesu yaragabuye. Okay,
oya nturimare banza urindire iryo genda ndaribaha ntacu oha baroyehe bagiye he oya babiri bagumaha munyarutse ndabasavye mube maso hari icyo Imana igomba gukora ku buzima bw'umuntu. Haleluya fungura ntaco yahejeje uyu nyarutsa murakoze mundabire gato uyu unye vyanse ariko aradegezwa mugabo uyu muntu afise akayabagunda agomba mfashe twagomba fungura nako anyarutsa haleluya mundugiriza amaboko yanyu hari mwiki haleluya dufise ubutunzi bukomeye muri zino zavya wowe ukajya ndabakatire musemagure ntibikunda hari uwo kajya umviriza ndababwire bene data Yohana 15 ku murongo wa mbere aravuga ngo je ndi umuzabibu namwe muri amashami data ni nyenewe ngoma ndababwire muri iki kibuto harimwe umuzabibu harimwe igiti muri iki kibuto harimwe amashami muri iki kibuto harimwe amavoka ninda vyemera haleluya muri iki kibuto batarya nimubonye ko bavyanse ibiboneka n'ivy'igihe gito ariko ibitaboneka n'ivy'ibihe bitazoshira ibibangu no munsi ejo bazobishaka haleluya umva ibi bariko baranyankira ndabaho no munsi inyuma y'imyaka 2 bazoba babishaka ibi bariko baravuga ngo ni vyiza nkavuga nti ni vyiza tora bakavyanga birashoboka uno munsi bakakwemera bipanye n'ingene babona umenga ico bashaka bo kironka niyo baba batakwemera nagoma ndagutera intege ni question y'umwanya bwira wo kimutera umwanya oh haleluya Bwana Yesu asifiwe Yesu aravuga ngo oba data ari muri jewe nanje ndi muri data namwe muri jewe pare transitivite muri data amashami igiti kiri mu kibuto ni data wa twese amashami ari mu kibuto no kuvuga ngo n'ivyamwa mwama mu makartier yanyu ari mu kibuto oh haleluya Mana ishimwe Roma ndababwire haracari ivyizigiro mbe mwabonye ko gifise imizi ryaje nubwo ryari ryugaranywe imizi irahari nubwo ryari ritaboneka imizi irahari bene data mu bugingo bwawe Imana ntibona 2023 na 2024 ya des nations et des nations ya des orphelins hari abana bantaho nikora Imana igomba kubazobeshwaho nawe nico gituma uno munsi haleluya shobora kubura umukobwa ukabona batakwandikira message bose ijoro ryose haleluya barashobora gushika mu bibanza vyayo haleluya Yesu aravuga ngo muri jewe aha harimwe ibiti vyotera intara yose ya Gitega iri sifi yuko ugiha umwanya kikamera maze cyamera kikama izindi voka kikaca cigwizamwe izindi mbuto nk'izi Yesu yavuze ngo ni vyiza ko akabuto gahambwe kugenga koronka abantu bazompimbaza ku muganuro Shekina worship team n'abandi bose bazoza il fallait yuko bantere oh haleluya umva ndababwira ibiboneka ni vy'igihe gito kandi rivoka irirahi noribika ni misi 3 gusa ibiri dayeri niba ryaboze n'abaririye ntibasubira kuri haleluya ariko umurongo 16 hamwe n'ababarira 2 Corinthiens 4 haravuga ngo naho umuntu wacu wo kurukoba ariko arabora
wo ku rukoba wirivoka rirashaye. Umviriza wowe ubona ibishaye, inyuma yo gukura ivyo vyashaye haracari ivyizigiro, hari imbuto itabora, hari ivyo Imana igomba gukora. Aravuga ngo naho umuntu wacu wo ku rukoba ariko arabora, umuntu wacu w'imbere uwo ni Pawulo. Aba bamukubise bakinyukuye ci Pawulo ke grand frere, bagikubise nk'inkoni 39, amabuye bahondaguye. Akavuga ngo naho umuntu wacu wo ku rukoba ariko arabora, umuntu wacu w'indani muri twebwe ariko aragirwa mushasha. Oh, haleluya! Iyindi nkuru ndabafitiye, iki kibuto ugitaye mu masa kica kimera. Iyo ukitaye kandi usanga hariho n'abaziriye saa sita, uwo mubaza iyo ujya musoso wagiye arakubwira ati wagiye indani. Mugabo no mubaza ngo ikibuto cagiye ngo nagitaye, ninde yakubwiye ko ikibuto bagita? Abari muri Kristo Yesu ntibatabwa. Namba ufise imbuto ya Kristo muri wewe, ngoma ndakubwira ngo ndiyo wova mu mwavu uzomera, niyo wova ahantu habi uzomera, niyo wova bagutaye kure uzomera. Umuntu afise imbuto ntabora. Nicyo gituma musanga impfuvyi zabuze abavyeyi zikirimo nyuma y'iminsi mikeya. Imana data wa twese, abagenzi bakagutapa, inshuti za papa na mama bakakwikupa, bakavyibagira, bakibagira naho mwaba, aho n'igihe bataje kuhagurisha. Ariko igikomeye uze wibuka neza, ufise ubutunzi bukomeye muri izo nzavya zihumba. Igihe cyashizwe gishitse, wewe mwahura ugiye guheza amashuri akakubaza ngo uyo warakuze ngo mbe ugeze mu kanga, sinukugira ngo aryoherwe iyo ugeze, arapfuye kukubaza ko mwahuye. Bene datetsi uno mugoroba ndasenga ngo iyi mbuto itahe mu buzima bwawe. Iyi mbuto nita oba, iyo batagutelefona bareke ntacu, iyo bataguha umubonano ngo baguhe invitation bafise urubanza, barabona ko utaratugera guterera. Ariko umunsi cameze, iyo hadeze invitation zima mu telefone, izindi bazobaza ngo muri wo tubasangeho. Ni question y'umwanya, hari imbuto. Haleluya! Nta muntu akijije. Yosefu bamujugunye mu Egiputa acaranaga. Gira mugenzi wawe uti ndashobora kunaga 2024, ndashobora kunaga. Reka kundaba uko nonaga, aha nonaga. Hariho banyeretse ujya Traore, banyereka acinjira igisirikare, mu nyuma banyereka bagaca berekana akacinjira kicaye mu byatsi, baca barabaza ati aka gahungu ninde mukobwa mubona yari kukemera? Pour mama il est président asirikira isi yose. Abari bariko baraza ngo ninde mukobwa yari kumwemera? Ukwanse ngo nukuri mu mase, nuko ataza amase agaciro kagufitiye wewe. Ukwase ngo nukuri mu mase, nuko atazi agaciro kamase. Iki kugira kimere ntugishira kwizima, ugishira ntugishira ku makaro, ugishira nambi. Imana igutereye mu mase, reka kwidodomba, reka kwivugana, reka kuvuga ngo kubera ko Imana wabikoze. Iya de milieu favorable. Dahejeje gusa ikibazo mfise, reka ndabereka aho mpereza. Dufise abajene benshi bigirisha ngo bafise Kristo muri bo batagira nama. Ari wambwiye mbere ngo pastor ngo watanguye tubwira neza ngo dusosereza ngo munyuma ngo tuzana ibintu byo kuduhondagu. Umviriza, ugira babitera aho batarimye, naho bahara amasege birisifi yuko kija munsi. Oh haleluya! Nagabanda ubwire imbaraga zirasoro uyimenya mu kuyihonyora. Irasoro ikiri ngaho ntiwigera menya ko ifise imbaraga muri yo. Ariko Kristo uyihonyora niho utangura kumva igani giti manura ntacu. Wowe ugahonyora uti nshishikara. Haraho ushikika vuga iti asese ase. Fuck!
ko akagurika akajugunya hariya utumenya imbaraga zirasohora. Emera ntacu bagombe bahonyange. Igikuru dufite ubutunzi bukomeye muri zino nzavya zibumba. Haleluya, haleluya. Abantu rero dufise iyo ushobora kubabwira ngo ufise ubutunzi bukomeye mukaryoherwa mwese ngo apanze, mugabo turagoma ndababwire ufise Yesu muri we arafite ibimenyetso bivyerekana. Basi Yohana 3:13 haravuga ngo nta waduze mu ijuru atari wavuyeyo, no mu ijuru ntuzojayo uretse Kristo muri we azojayo. Nta mwanya mfise wo kubisambura, iyo ni devoir, ni inkuru tuzogaruka ko hanyuma tubandanya tubatohoreza. Ariko ngomba muri kano kanya juste hari ibimenyetso. Oh haleluya. Yesu aravuga ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ushika kwa data. Yesu n'ubuzima. Iyo umudamu afise imbanyi, hari ibintu bavuga ngo guhura, ngo jengo sinshaka izo voka, ngo jengo sinshaka ngo ibirayi, ngo jewe ngurumva ngo yumvise parufe bari bwayipfe na sheri wiwe ngo ntarayimugurira, ariko kubera hari byabereye indani muri we, hari ubuzima Imana iri kwirubaka muri we, userutse niyo parufe arashobora kuyihura akavuga ati kuraho pfu urashisha pave. Iyo sikindi si uko yishima, hari ubuzima buriko burabera muri we. Oh haleluya. Nico gituma bakijijwe bamize Kristo en totalite. Nawe urashobora kuri hano wumva neza uti nta buzima, nta Kristo nari mfise, nta bimenyetso byagaragara ko mfise ubuzima muri jewe, ingene navuga n'ingene nagenda n'ingene nitwara. Ndagomba ngo no munsi ubuzima butahe muri jewe. Uri muri ngaha bari ngaha ucukiriza amaboko, nimwe ngomba gufasha ubwa mbere. Uravyumva neza? Imana ibahezagiye. Tuza amaboko mukomere Imana amashi ku bwawe bene data. Satana akozwe n'isoni. Nuwari afise imigambi yo kwiyahura canke kwangara ushikame, Imana igufitiye umugambi mwiza. Aracari ivyizigiro. Oh haleluya. Nibaza ko aribwo buruhe bwanyu, niryo joro ryanyu. C'est le résultat niyo hokizwe umuntu umwe wenyene, ijuru ryateramanye natwe. Hallelujah. Oh hallelujah. 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 Mwe mwadugije amaboko subira muyaduze, ndabafashe musubire mu aya majambo. Vuga ngo Mwami Yesu. Muvuge cyane ti Mwami Yesu. Uyu mugoroba numvise ijambo ryawe, ndaryizeye. Uyu mugoroba menye neza kuri umukiza wanje Emmanuel muri jewe. Ndaguhaye ubugingo bwanje, izina ryanje ryandike mu gitabo cy'ubugingo, urihanagure mu gitabo cy'urupfu. Umbere umwami, umbere umukiza iminsi yose zobaho. Ubugingo bwanje ndabuguhaye. Urakoze kunyakiriye, urakoze kuri Imana yanje. Mu izina ryawe ndabisavye, amen. Reka tubasengera Imana. Haleluya. Mubwira shirama Hallelujah.
urakoze umukunzi wiwe mumurinde isaku n'amajambo atariyo mumubwire urukundo rw'umwami ingene rugwiriye rwatumye apfira umunyabyaha nkanje naba aruhuka umutima mubwire abarushe n'abaremerewe Mana data wa twese Yesu Kristo umwagazi w'intama w'Imana umunaga wo ku gisisi cya Dawidi Imana y'abariho bose n'abapfuye turaguhaye icyubahiro kuri uno mugoroba muri ino karitsiye ya Shatanya turavuze ineza yawe Mana turavuze imbaraga zawe Mesiya urakoze mwami Yesu urakoze Mesiya wajurondera abasambanyi wajurondera abasuma bambuzi ubahindurira amazina ubahindura abakozi bawe urarane n'abazakayo kuri uno mugoroba urare kwa bazakayo ibintu bihinduke urakoze kugize neza uyu mugoroba mwami Yesu uwibuke icyakuzanye raba abantu bawe baguteguriye Noel Yesu barateguye ta naissance ntitwakuguriye impuzu canke muri maternity izoja ngaba warondeye ubakire urakoze kugize neza icyubahiro kibi cyawe komanda basabe mwebwe mwakirije amaboko cyahara cyari zizigiro hari abantu bari mu masenyezina ariko imizi iri butangure kumera ahamagaze hano amazu menshi ntayo mbona ariko ivoka ndazibona zandurutse ku kibuto kitaboneka bene data iyo baravuga ngo hama hari ivyizigiro igiti niyo cotemwa kitararandurwa imizi ivyizigiro bigumaho ejo kizonaga abo barakurenganije bakakugirira nabi unyemere utahana Yesu mu buzima bwawe va travailler pour toi mwebwere mwakirije amaboko protokole bagomba barongore bababwira ico babafasha babereke neza juste babahanure babwire ingene mugomba kubikurikirana hanyuma babwire nambari ya eglise begereye muhagarike igiporoti n'ikinyedini ngo twebwe mu idini wacu nta muntu yivuza mu ivuriro ry'iwabo umuntu yivuza aho bamuvura agakira mubacira inzira mubereke muce mwakurikira namwe abari mwaragize intege nke mu gatemba 2024 mabwire ngo I am coming to you niko ndaza ndakugana nambaye imbaraga nshi umva ngo mumubwire ashira amanga zitontoma ziziritse aruhuka umutima haleluya Imana ibagirire neza mwabarongoye bakurikira ujya mugabo avyibushe ujya munyarukije umuntu afite ikibazo cy'ingwara ashira ukuboko ahagwaye ntimwiri urahaguruka shira ukuboko ahagwaye niyo wowe ugwaje umuntu wasize muhira shira ukuboko aho nyene Mana data wa twese Abisirayeli wabarungika ijambo ryawe rikabakiza ingwara waravuze ngo murambike ibiganza ku bagwayi bakire
Yesu harabo wabirambitse ko hari nawe wabwiye ngo genda mwiyere ku muherezi mwakize. Abanyamibembe bagenda barakira mu nzira. Ndasenze ngo umuntu wese afite ibibazo hano, abafise amakrize adahagarara, amaistoma yababujije kurya ivyo bakunda, ama hypertension, ibigwara bitazi iyo vyavuye, mu izina rya Yesu Kristo mukiza wacu, mu mishishagu yiwe twarakiza ingwara, nibakire bamenye guhoraho n'umuganga asumba abaganga bose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu abamugisha. Amen.